It's your boy, your favorite T Abdish, a bomb, Sapambati, Apambati, Nari Umuji, King of Animation, the master, the tough, the one and one of the Ponraities. One always in the yeah, Ariko bye bro. Urashafite twandukujwe twa kera Tika nitwobura. Hayo tuntu umuntu avukanana rero n'utundi yiga hanze umva rero utosanga natuvukanye ntiwomenye nakaye kabanga mukoresha kugira ngo sigure filme y'isaha n'inusu uri kuravuga utaruhuka energy cyane muragira amapose hama ukiriti mukayifatanya ni energy cyangwa se inguvu imbaraga n'ubwitange umuntu aba afise cyangwa se motivation aba afise muri ivyo cyangwa se umuhamagaro aba afise muri ivyo bintu nibaza ko ari iryo banga urabona rero nka zya filme zo hanze usanga harimo amagengista bandi sasa rero amatike muri sasa bakoresha ugasanga aramucanze jewe rero hari abaca babesha cyangwa bakavuga ibindi ariko jewe iyo ryangoye gose ndarisimba ko ndababwiza ukuri tuko bimeze kose Yo, what's up, my people? Are you ready? Mweze gute mweze neza murakomeye. So by MC Daniel Shoko to just the number one swagger chinoka from what's the saying of jama everybody winner. Ni chama mare gisanzwe gisigura amwe mu mareresi ariko muri minsi nka utazi impamvu yabihagaritse reka maze ndabahe ikaze mu musoko madukurikirana kuri Inside Burundi TV comme d'habitude avec wa msere wanyu kuna nabivuze mu ntango ndi kumuna Abdish from Burundian movie. What's up my G? Salama mtamu. Umeze neza? Yemeze ni fresh sana. Amakuru y'imyaka man. Abana wetu bariko na zamani. Utaragera Madrid. Wero nkuvuro program bwa yindire lo 11 menko wari wagiye mu barastari ari imwaro. Beni imwaro ni muraba. Jewe sinagiye kwerana mperuka Ottawa. Kweli. Yes, kunturo ya mbere dukoranye ikiganiro ku Inside Burundi TV dirukana tukiri mu FTV right now tugikorana ku Inside Burundi TV kugira ngo tuhatwike my G amakuru y'imyaka man ni meza cyane gwenda shima Imana ayawe meze neza meze fresh I'm good I'm cool meze bien urana ko bibanda yabijya kuyindi mpwemi dasanzwe unda ndagwikaza kuri Inside Burundi TV murakoze cyane nishimiye kuba ndi ngaha ariko nanone kandi numva mengo no baza impamvu musa n'aba exchange nk'umutamo wedukana kuri fight akaya tugeze kuri Inside niri update ku mwanya yigiye kuba televiziyo ya mbere iri update ku mwanya my bro ni mani babafashe mu kazi yarashaka kubasanga dukurikirana bari mu Burundi abari hanze aba diaspora bose tunaramutsa abasanze bakorera muri Mozambique ati big up sana abarundi bari ndaburamukije amaro y'Imana bane namwe komeze ibihe byiza mwese mwese mukadukurikirana it's your boy your favorite T Abdish a bomb Sapambati Nari Umuji King of Animation the master the tough the one and one of the Ponraities one always in the share mwese ariko bye bro urashafite twandukujwe twa kera Tika nitwobura hayo tuntu umuntu avukanana rero n'utundi yiga hanze umva rero utosanga natuvukanye ntiwomenye yabyishimo y'imisi ari mu biki yabyishimo y'imisi ari mu gace kadasanzwe ari mu biki kumenga ntaboneka cyane okay mu bisanzwe hariho igihe usanga ibintu byinjiranye mu bipanye n'ubuzima kuntu buba buriko buragenda ugasanga wahinduye ibyo wari kurakora cyangwa se ugasanga uriko warabikora byose ugasanga bimwe ariko byataye inguvu zagabanutse bivanye n'ibindi bintu uriko urakora sasa rero jewe muri iyi minsi ndi muri film cyane kubera ko ubu nsigaye mbarizwa kwa akunda kuvuga ngo ni kwanso muri Burundi Film Academy niyo ndikunda kinira amafilm cyane ariko nanone kandi sanzwe kandi ndi no mu YouTuber nkaba nkorera kuri TV online love yitwa Hugo Media ariko nanone kandi iyo bicise nkaronka akanya cyankorera kuri YouTube channel yanje yitwa Abdish Empire aho nkorera ibiganiro bitandukanye amateka ibintu nk'ivyo ndosa kandi kanye nawo kandi acha nsigura agafilme nk'iyo mbonye nagakuza cyangwa se mvuga ati ko kundwa n'abantu cyangwa abantu bakansavye cyangwa akabatamo umva n'ibintu byinshi cyane yes ni Abdish abarundi benshi bari bagibara kumenya muri amwe mu mafilme wari wagiye urasobanura ndetse wari wagiye urasigura cyane kandi biri mu byo twari tumaze imisi twifuza
yuko natwe twogira abarundi bacu basigura agasobanuye Ego. ukaba ari umwe mu bari bafashe iyo ntumbero ariko right now umurindi wariko ukaba waragabanutse ni ku Ego. mpamvu iyahe ni habuze iki kugira ngo ushobore kugabanura umurindi wari uriko vyagenze gute? Okay, mbo asante sana kuri ico kibazo. Abantu benshi barakunda kuvyibaza kandi babimbaza, ariko nibaza ko ari kubera ko nafashe izindi nshingano, kubera ko ubwa mbere nazikora kandi nkazikora filmu nyinshi, kubera ko atakindi kintu canke se atabindi bintu vyari bimfatiriye nari ndiko ndakora. Sinari bwinjire mu gisata ca cinema, sinari bwakorere cane kuri YouTube channel yanje, urumva byaba ngombwa yuko nkora filmu nyinshi. Ariko rero ubu kubera ko ise ibindi bintu ndiko ndakora, urumva bica binsaba kudiviza umwanya, ugasanga rero hariho bimwe vyataye inguvu, ugasanga inguvu ntizikiri nka za zindi za mbere. Nibaza ko ariyo mpamvu yonyene, naho ubundi bwo ubu ndonse akanya ndasigura ina filmu zimwe na zimwe abantu bama bazibonye, kandi ubu akenshi nkunda gusigura filmu zo ngaha mu Burundi, kubera ko izo hanze nasanze zitunguka cyane nk'izo ngaha mu Burundi. Kubera zunguka cyane kubera impamvu ki? Kubera impamvu ki? Okay, asante sana. Sasa filmu zo hanze ndazisiguye cyo dukorana n'aba DJ, tukazisharinga cyangwa tukaziparataja mu ba DJ. Ariko akoze nka filmu yo mu Burundi, kubera ko bobo bazoyipostinga kuri YouTube channel yabo, bumva abo bobo twumvikana ku giciro kandi twumvikana amahera aboneka. Ariko kuntuza kuri kunani ku mafilmu yo hanze niwo zipostinga kuri YouTube. Oya, umva ntabarizi wawe uzisharinga mu bantu mu ba DJ, ugasanga rero akanoti ni gakeya. Ariko iyo nkoranye n'abasineyasta bo ngaha mu Burundi abari fresh, niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ubu sigaye nsigura izo ngaha mu Burundi gusa. Hari umurundi amaze imisi ari trend cyane, kuri wewe umufata nk'iki? Mano yibona gute umurundi amaze imisi ariko arasobanura amafilme neza kandi ariko ara trendinga cyane? Ego, iki kintu cyo gusigura ibi bintu by'amafilmu nibaza ko nabaye uwa mbere kabisa mu kubizana ngaha mu Burundi, kubera ko je natanguye kubikora kuva 2019. Ata muntu numwe ngaha mu Burundi aratangura kubikora. Rero jewe nabaye nka Nelson Mandela. Nelson Mandela yarondeye kwikukira muri South Africa, hama we aca ariyicarira. Abwira abanditsi nimugendere muyobore mubandaniza aho nagejeje. Sasa rero nanje rero nakoze ibintu bishaka kumera nk'enyizo yene. Nazanye agasiguye mu ngaha mu Burundi kugira ngo ntere intege n'abandi bantu bari basanzwe bavyumvira ariko batarabikora. Kubera ko hari uba ufise projet mu mutwe ariko ukabura motivation sasa yo kuyishira mu ngiro. Rero je narabikoze kugira ngo motive abandi. Rero ubu nabonye hari abantu benshi cyane maze kumva nk'abantu nka batatu basigura kandi b'abarundi ngaha. Rero no batari ngo shogira ko bavuga amazina yabo. Hariho nuzira uwo bita bamwita ngwiki, bamwita professeur, bamwita professor. Ayo n'undi yitwa ambassadeur, yitwa ngo ni VG ambassador. Hari n'undi mukwetaraba numvise sinamwibuka izina, ariko naramwumvise ko asigura mu Kirundi ari wo ngaha nyene kandi Bujumbura. Urumva rero nabikunze cyane, mvuga ati jewe naho nomera nk'ucitse intege muri bino bintu, nakazima naberetse inzira nziza, abona nabo bariko barikurikiza kandi nkabona bariko barayikora neza, kandi ndavuga ati reka nigire gukora ibindi nta kibazo na kimwe. Uriko uraraba mu mareresi uko winjiza mu mareresi no kwinjiza muri filme zawe ndundi wasigura cyangwa filme zo mva amahanga, ni cyo kintu urakisa akamaro gusoma ikindi? Okay, mbo izo ngaha mu Burundi mbona yuko arizo zifise akamaro kanini, kubera ko buriya je nagiye gusanga abantu dutahura gutandukanye. Buriya hari abantu bakunda kubaza ati none wowe ifilmu iri mu Kirundi nawe ugaca wisigura mu Kirundi, ati none hawa ati nta kintu koze. Ariko nababwiye ati buriya n'abanyarwanda barabikora, ugasanga filmu zikinye mu Kinyarwanda ariko bakaca bazisigura mu Kiswahili. Aho muri Tanzania barabikora, usanga filmu zije mu Kiswahili ariko hagaca haza undi muntu asa nk'ubasigurira. Sasa rero abantu anitugira gutandukanye, understanding itandukanye, ugasanga nk'ubu filmu urayiravye kandi yo mu Kirundi nyene ariko wewe ikakunanya gutahura neza. Niyo mpamvu twe tuba duhari kugira ngo tuyibasigurire. Hama ikindi naco burya ni motivation. Jewe iyo ndiko ndasigura filmu haraba amakano ka motivation kabisa, ko kuyishitura. Kubera ko je ndamaze kuraba hayo filmu nasigura,
yayisanzwe ipostinze nko kuri YouTube Yeah. ariko jewe ndayisiguye ugasanga narushije cyane gose ama views iyi filime idasiguye bavyumvikana ko hari abantu babikunda kandi babikunda cyane gose baba harimo motivation ndetse no gutahuza abandi bantu ibintu baba batatahujwe muri iyo filime ego Hano iwacu mu Burundi dufise abakinyi ba filime benshi bakina filime ndundi. ego Abantu bari muri game vyavuga wanata bari muri filime ndundi bariko barakina barazi ivyo barimo ni bande bariko barakina uburofa canke abatazi ivyo barimo ni bande nk'umuntu yamaze gusigura agasobanuye ndetse nk'umuntu ari mu entertainment kandi umaze no gutanga gukina filime nawe. ego asante sana hama afeni buri muntu wese afise intego zigiye zitandukanye Yeah. intego zacu amatargets yacu amagoals twifuza gushikako aratandukanye cyane gose rero icyambere kwanza nomanza gushimira abasineyaste bo ngaha mu Burundi bose kubera ko abariko barakora ibikori nkane kuba bivuga mu Kirundi kubera ko urabona yuko izi sinema zo ngaha iwacu mu Burundi aho byari biri mbere sivyo biri akakaye siho biri akakaye harabayeho akantu kameze nka revolution ndetse n'amagwirirana cyangwa se amafilime akaba menshi ngaha iwacu mu Burundi kandi hakabamo ikintu gisa n'impinduka bya twakora muri 2020 sizo dukora akanya muri 2025 abona rero yuko abasineyase bo ngaha mu Burundi bariko barakora cyane kugira ngo nabo izi filime zo ngaha iwacu mu Burundi bazishire ku yindi level iri hejuru. Sasa rero noshimira abasineyase bose ku rwego bari haba abari kuri high level canke low level canke ibiki bose nabashimira kubera ko bariko barakora ibintu bidasanzwe. Sasa sinovuga ngo uyu abikora neza canke se uno abikora nabi ariko bose je mbona babikora neza kubera ko nibaza ko target ari imwe target ari imwe. Sasa rero bose je navuga yuko babikora neza, abatabikora neza nabo bagende bige ukuntu ivyo bintu bikorwa kubera ko iyo uriko urakora ikintu uzi neza ubikora neza waracize ico kintu ubikora neza canke uzi uje gukora ikintu ngaha atahanu na hamwe wigeze uvyiga canke bakaguhenda ati ufise tsala ugaca ugende nawe ukagira nibaza ko atari ikintu ciza ahubwo womanza kumenya ati bino bintu ngiyemo bikorwa gute kugira ngo bikorwe neza naho nize system umuntu yokoresha abantu nabo babona yuko badafise ubumenyi muri bino bintu bagende bavyiga niko nababwira nakaye gasobanuye wakoze karakuryohera cyane gakunwa n'abantu benshi cyane baragafiringa cyane ku buryo wumva utohagarika uwo mwuga. Okay, filmu za mbere natanguye gukora nizo zakunzwe cyane mvuze nk'izo hanze. Naseguye nka filmu iraho yitwa 180 Kicks abantu barayikunze. Nakoze niza Prison Break naho ntayimaze. Ariko narayikoze kandi abantu barayikunda cyane gose kubera ko ugiye kuraba ku ma studio barayigura cyane. Urumva rero izo nizo filmu za mbere navuga yuko zisa nanje nazikoze ndyohewe afani iyo uriko urakora ikintu abantu uzi neza ko bagikunda nawe ugikorana ingufu nyinshi cyane. Sasa novuga yuko Prison Break hamwe na filmu iraho isanzwe yitwa 108 Kicks cyangwa se Super Bodyguard izo filme za mbere zakunzwe cyane nanje biranezera byantera n'ingufu zo gukora neza. Izo mu Burundi naho hariho ifilmu iraho yitwa Zoganga narayisiguye numva nanje ndaryohewe. Bayakiriye gute? Abantu bayakiriye neza cyane urebye ama commentaire abantu barayikunze cyane gose uravuga ati ibintu ntibisanzwe kubera ko iyo filme yoyo yaririmo n'icongereza somehow nyene agenda yenda ndasigura nongera kandi ishama akantu kameze nka motivation abantu barayikunze cyane biteye ubwoba kabisa. Biravugwa ko hani wacu mu Burundi kubera ko tukiri down nka access yo gushobora kwamamaza iby'abandi cyane kubishira ku ma YouTube yacu wahe tukazigurisha gute wungukira he uri kurazikora? Asante sana. Sasa izi filmu zo ngaha mu Burundi ukuntu ndazisigura par exemple nkawe bashobora kuba ufise ifilmu ugaca unyegera ati jewe iyi filmu nshaka yuko izosohoka isiguye aho unyegera ugaca tuvugana nimba ari ibiciro nimba ari ibiki kuntu vyogenda hama wewe nyene kubera ko jaba ari yawe we niwe umenya aho iposting jewe urandiha nkayigusigurira hama ugaca umenya aho iposting nimba ari kuri YouTube nimba ari hehe ukagira bayisigura wewe nyine. Nirihe banga mukoresha mu gusigura mbega mu gusigura mukoresha ibya bikoresho bishobora gutuma amajwi yanyu aba aja hamwe na ireresi? Okay, asante sana. Ni ibintu bisanzwe kubera ni ibikoresho nyene abantu basanzwe bakoresha nizo natwe dukoresha urumva ni imashini akamixere na micro n'ubundi bukoresho nyene
hamwe n'izindi application ziraho dukoresha mu ntuze muri editing nyine ya ego nizo nibaza ntabirenze ya musigura umwanya wajyari kuko nk'akarorero abenshi biratugora gutahura canke ariko dukwiye gutahura bashaka kuri kurasigura nk'umwanya ukumva ikiduga kirarenganye nko ku ruhande sasa biragiyemo business urite mwahura mu konagura nazo akenshi umuntu umwanya mwiza gusigura wo bujyaho mu ijoro canke wobaho ku murango kugira ngo nabe afise iyo mpano bumva ko bo bitangura babigireho bashobora gutanga gusigura filme zabo. Okay, asante sana. Hama mu gusigura ni nka kujya kwa DJ iyo bari recordinga indirimbo bisaba yuko bagenda ahantu atamazi yandi ahari kugira ngo ataza kwinjiramo muri recording. Sasa rero natwe abari nkuko nyine jewe umwanya mwiza wo gusigura cyangwa se wo gukora ibintu byo byose haba editing cyangwa se ibi byo gusigura n'ibiki byose umwanya mwiza no mwijoro jewe burya n'imiburi nkaha burya ndavye neza mu maso urabona amakanu kitiro sasa rero umwanya wo gusigura cyangwa se wo gukora ibikorwa byo byose byerekeye editing cyangwa se ibyo nkora no mwijoro no mwijoro wana saa sita saa ndwi saa munani saa cyenda saa 10 niyo masaha ari niyo masaha kabisa meza cyane. Sigura ko n'amafilme tubona sigura n'abanyarwanda basigura ari mwijoro abenshi babikora mwijoro kubera niho haba hatuje nawe kandi uba uri aleza atakintu kigusamaza ngibiki hapana uba ari umwanya utuje uri ahantu hatuje iji ari we wenyene tubisigura kandi ukacibikora neza nakaye kabanga mukoresha kugira ngo sigure filme y'isaha n'inusu uri kuravuga utaruhuka energy kandi muragira amapose hama ukiriti mukayifatanya ni energy cyangwa se inguvu imbaraga n'ubwitange umuntu aba afise cyangwa se motivation aba afise muri ivyo cyangwa se umuhamagaro aba afise muri ivyo bintu nibaza ko ari iryo banga. Sasa narigeze gusigura filime raho y'impinde yitwa Rwacaca y'impinde yamara amasaha abiri n'inusu kugira ngo nayimare ntaso gupfa nahe imbere ko sigura umanza kwiraba yo maza kwiraba ugasubira pana mu kongero kai yego maza kwiraba sinibaza ko hari umusiguzi numwe asigura filime atamanje kwiraba oya haba bandi abo bose ba Loki bazi bikurikira ebana yego nta muntu uze kuba wihenda bamaze ukayiraba baya ni benshi mama maduhenze turazi cyongereza ugasanga ikintu navuze basanga umusiguzi wagisiguye ukundi nene nama mvuga iyo ndiko ndasigura film iyo mbonye ko ari ijambo ryangwe gutahura burundu cuma ndari jumping hari simba ariko sinibaza ko ari amajambo menshi yongora kubera ko cyangwa dictionnaire nkaca ndabihuza kandi na nivyo ndiko ndabona ndarisigura. Sasa rero iyo mbonye ko ryanse burundu kwe ari iyo usanga bazanye amatsaya ku urazi ntatse bwi iwacu mu Burundi ariho nkatsaya menshi bara kuvuga nawe uri umurundi utotahura ico mvuze. Sasa rero hari ubona filme bizarre bavuga sango mengo rataye indero ubona rero nkazi ya filme zo hanze usanga harimo amagengista bandi. Sasa rero amatsaya muri sasa bakoresha ugasanga aramucanze jewe rero hari abaca babesha canke bakavuga ibindi ariko jewe iyo ryangoye gose ndarisimba kwe ndababwiza ukuri tuko bimeze kose mbega iyo bishitse watangwe kuri codinga birakunda kushobora guhagarika karuhuka ama ukabane oya jewe kuntu nkora ndamaze nkatunganya ibintu byose kwanza mbona ko bikenewe nafone nkazimya nshira ku ruhande oya hari gihe ushaka ugakumira amazi kunywa amazi. Sasa jewe rero nta pose nkunda kugira buriya jewe oya ariko nabandi baba bariko barabikora kandi ndashoboka ariko cumanze ugakatinga ugaca ugenda gutunganya ku kantu warubonye kare kakugerangije bisubira ko savinga uramanza ugasavinga kwanza hama rero hajya nyene yahereye uca utanguraho ubandanyiriza nyene ariko jewe sinkunda kubikora iyo birangiye rero cyo uyediting ukayifatanya ugaca uyifatanya nimba atari ibintu bigusaba ibintu byinshi uramanza ukagira pause ugaca ugira kanuze ugaca ugaruka wamanje kugira pause ariko apana gukatinga afanye hariho ho gukatinga hamwe no kugira pause. Kugira pause ne kujya kuntu ugira pause nimba ari nk'ikintu abantu ukagira pause kamaze ugasigura neza nka kugasene canke amajambo abantu bavuze mwumvise neza ko abantu batofa kuyatahura direct cumanze ugafata ga pause ugacumanze ugasigura neza ama rero iyo habaye ikintu naho bisaba yuko umanza guhagarika gatoya cumanze ugakatinga
hama ugaca uza rero kubandaniza aho warumvise baadaye. Yes my bro, katugushimira cyane. Yego. Akajambo mva usigurira abatunyi basanze sino mpano yo gushobora gusigura nabo nakahe ni yahe nakahe kamo canke ibintu ushobora kubabwira bizotuma badashika intege kugira ngo nabo bashobore kwama bari update muri kino gikorwa cyane nakahe. Asante sana. Mbere na mbere kwanza namaze kubashimira mwebwe mwaduhaye kano kanya kugira ngo tusangize ivyiyumvira bari kubadukurikirana. Hama icya kabiri naco uyu mwuga wo gusigura amafilm urimwo amafaranga mu gihe nawe washatse kuyarondera. Ujya bakubwira ngo amafaranga arahari haba ubusase we ntidushaka kuyarondera. Rero nimba wewe wumva neza yuko ufise iyo talent chance wumva ubishaka bire bintu byo gusigura amafilm novuga yuko bandaniza hano nyine ejo na akazi ko gusigura amafilm nagakuyemo amahera kandi amahera menshi cyane kabisa. Rero nawe nimba wumva ufise uno muhamagaro wo gusigura amafilm komereza aho nyene kubera ko jewe ubwa mbere naramaramara nkumva mengo sinzi nkabwo ukuntu ndabifata iyo bariko batubwira ati none mwebwe ngahi iwanyu mu Burundi nta bantu mufise basigura amafilme bahari. None nindimi mutumva bimeze afuje nkavuga ati kweri ibi bintu boro wala yusaba ko hazamo abantu benshi tukabikora tukereka abandi bantu yuko natwe ngati bishoboye kubera dukikujwe n'ibihugu bisanzwe bikora ivyo bintu natwe rero dusigara inyuma. Wewe nimba rero usanzwe usigura amafilme no kubwira ati kuhaje cyane gose niba bikora neza kandi ukabikorana umwete nibaza neza yuko uzobikuramo ikintu gikomeye cyane gose kandi harimo akantu umutambo kuhaje. Reka tugushimira byinshi, dushimira ko dukurikirana no kuri Inside Boom TV makona fisidoranesh kuganiro kidasanzwe ni umujene n'impano ziwe tyakumwe n'umwe mu masiguzi w'udufilme ndundi kandi ndetse mumva ko yasigura amafilme atandukanye za platform koresha kugira ngo bashobore kuza gukurikirana mwe mu bikorwa byawe shobora kuzibabwira. Okay, asante sana. Platform niko ndakoresha kanya ni YouTube yitwa Abdish Empire. Abdish Empire ni naryo zina kandi nkoresha kuri apana kuri Facebook nitwa Abdish Game Changer. Abdish Game Changer. Kandi sanzwe ndi mu YouTube kuri TV online rero yitwa Hugo Media. Muri yako ibiganiro nyene bisanzwe by'abaririmbyi ibintu nk'ivyo ndibaza bacabazumva. Naho wonsanga murakoze cyane tunabashimira bwe mwese mbadukurikiranye murakona fisidoranesh ku Inside Boom TV. Ciao ciao. Asante sana.